bene data dusangiye kumenya Imana, ndabahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo nkuko musanzwe mudukurikirana kuri iyi nsamirizi Voix d'Espoir, ijwi riremesha. Ndanezerewe cyane no kubana namwe. Hanyuma jewe tugiye kumara akanya tuganira ijambo ry'Imana. Ndi Pastori Sibomana Emmanuel wo mu ishengero Methodiste Libre, cyane muri paruwase ya Mutanga Nord. Rero nagomba kuvuga yuko muri iki gihe ni gihe kidasanzwe mu bihe by'ubuzima bwaba ari ubw'abantu muri rusange cyangwa mu buryo bw'ishengero, eka mbere no mu isi yose. Ni mu minsi aho usanga hari uwo duhimbaza ku isi yose, ugasanga muri iyi minsi ya Noeli hariho izina y'umuntu abantu bahimbaza. Sinzi yuko uwo muntu mwoba mumuzi, je ndakeka yuko abantu benshi baramuzi. Mbega wewe uramuzi? Nimba umuzi gute? Hari amazina y'abantu ku isi, amazina y'abantu rurangiranwa, amazina y'abantu b'abahizi dukunda kuza turibuka cyane kubera ibyo bakoze bari ngaha ku isi. Nko mu mareta no mu bindi bihugu usanga tubibuka, mugabo tukabibuka bamaze gupfa, na cyane kubera ibyo bakoze. Nko mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho umwirabura umwe bakunda kwibuka cyane yitwa Martin Luther King. Uwo baramwibuka kubera ibyo yakoze cyane mu guharanira agateka k'abirabura mu myaka yahera muri ico gihugu. Hari muri Afrika y'Epfo, eka si muri Afrika y'Epfo gusa, reka tuvuge muri Afrika muri rusange, mbere no ku isi yose, hari umukuru w'igihugu yibukwa cyane azwi, uwitwa Nelson Mandela. Nawe arazwi, aribukwa kubera ibyo yakoze, kandi nibaza yuko hagera igihe bakamwibuka. Si muri ibyo bihugu gusa, tugarutse hano iwacu mu Burundi turazi abantu b'intwari bakomeye, na cyane babaye ku isonga y'ubutegetsi mu gihugu cyacu. Turibuka nk'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Ubwo abantu benshi, reka mvuge nti abarundi hafi bose baramuzi, mbere bakaba bazi n'itariki washaka yapfiriyeko. Barakubwira bati zari itariki 13 z'ukwezi kw'icumi, n'umwaka bakawukubwira. Ivyo rero birazwi, biratahurika. Turibuka ubwo twise incungu ya demokrasi, nyakwigendera umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Nk'uwo haragera igihe twibuka ivyiwe, na cyane iyo tugeze ku munsi yagandaguriweko. Rero abantu benshi bakunda kwibukwa kubera ivyo bakoze, mugabo ugasanga iyo tubibuka mu gice kimwe cy'ubuzima bwabo, cyangwa mu munsi umwe twiyumvira ko ari uhambaye mu buzima bwabo, umunsi wo gupfa. Ariko uwo turiko turahimbaza uyu munsi arahambaye, kuko ntiyibukwa kubwo gupfa gusa, ahubwo yibukwa no kubwo kuvuka kwiwe. Abo bose twagiye turavuga yuko bari rurangiranwa, kandi tubibuka tugahimbaza. Kumbure sinzi ko novuga ngo nuguhimbaza, tukibuka ibyabo, n'abantu bibukwa igice kimwe gusa kubwo gupfa kwabo. Uyu munsi n'abarundi bake boshobora kumenya ngo mbega Nelson Mandela yavutse ryari, canke naho baza abarundi bazi umunsi wo gupfa kwa Rwagasore, ntibokubwira ngo yavutse itariki zingahe. Nico kimwe n'umukuru w'igihugu yagandaguwe,
turibuka itariki yagandaguriweko, mugabo wogira nk'urusasuma cyangwa iperereza ugafata nk'abantu 10 b'abarundi uti mbarira itariki nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Melchior Ndadaye yavutse ryari, sinzi ko woronka n'umwe yo kubwira itariki yiwe cyangwa igihe yavukiye. Ariko turiko turahimbaza kuri uyu munsi yitwa Yesu, uwo turibuka ivyiwe muri iki gihe kuko twibuka ivuka ryiwe. None nagomba kubaza ngo iki kibazo ngo mbega none ko abantu bamuzi, benshi baramuzi, wewe uramuzi? Nimba umuzi gute? Nagomba kuvuga ko burya abantu muri iki gihe bose baravuga yuko bamuzi kandi nivyo, mugabo wosanga abavuga ko bamuzi bari mu migwi ibiri. Nagira ngo turabe imigwi ibiri y'abazi Yesu. Umugwi wa mbere nabiyumvira yuko bazi Yesu kandi batamuzi. Abiyumvira ko bazi Yesu ariko kandi batamuzi. Muri uwo mugwi harimwo uduce tubiri. Reka mvuge nti harimwo ibice bibiri. Igice ca mbere n'abantu bamuzi kubw'umunezero wabo, cyane cyane kubwo kunezerwa, kubwo kwinezereza, bene abo baramumenya. Hari n'abandi bamuzi bakamumenya nk'ubangamiye ubuzima bwabo. Reka turabe gatoya mu majambo atari menshi igice cyose muri ibyo bice bibiri. Agace ka mbere kabiyumvira yuko bazi Yesu kandi by'ukuri batamuzi, ni kandi navuga yuko arabamuzi kubw'umunezero wabo. Ni ukuvuga ngo bazi Yesu, bazi ivuka rya Yesu, bazi uguhimbaza Noeli, kuko bagira bati Noeli ni umunsi wo twibuka ukuvuka kwa Yesu. Mu kumwibuka rero bakamwibutswa nuko ari igihe kuri bo, igihe cy'umunezero, igihe cyo kurya, igihe cyo kunywa, igihe cyo kwambara neza. Hari n'abandi mbere ubu bagerageje kuziganya udufaranga bati jewe sinzogura impuzu, nzoyigura ku Noeli, aho twibuka ukuvuka kwa Yesu Kristo. Abandi bakagira bati nari maze igihe kumbure ntarya akanyama, kumbure ntarya utunutu, ubu rero ibyo ari byo byose udufaranga nzoronka mu kwibuka umunsi mukuru wa Noeli, mu kwibuka ibihe byo kuvuka kwa Yesu Kristo. Reka rero nzotegure utwo kurya turyoshe. Ugasanga rero umunsi mukuru wa Noeli, umunsi wo kwibuka ukuvuka kwa Yesu, Yesu bamwibuka kubera umunezero yabo. Kandi rero ibyo ntibiri muri iki gihe gusa. Abantu ntibarindira umunsi wa Noeli cyangwa umunsi mukuru wa Noeli bawurondera mu buryo bwo kunezerwa gusa. Si ibyo muri iki gihe gusa, byabaye no kuva kera. Yesu akiri ngaho kuri iyi si yakora ibitangaza byinshi. Hari n'ibihe mbere yagaburira abantu. Igihe kimwe yaragaburiye abantu bashika cyangwa barenga mbere 5,000. Hanyuma arabagaburira, bararya imitsima, bararya n'ifi. Ntawovuga yuko iyo fi yari umukeke, sindabizi kuko hari mu kiyaga cy'Igalilaya, ariko umenga umukeke uboneka cyane cyane mu Tanganyika gusa. Ariko uko biri kose ifi Yesu yahaye abo bantu yari iryoshe. N'ikimenyamenya nuko bukeye baragarutse kumurondera aho yoba ari, ntibamubona. Kandi bamaze kumubura, bagerageje ko bashoboye kose kumurondera. Sinzi ukuntu bamenye yuko yari yagiye mu bundi bwato hafi y'ikiyaga agenda ku yindi nkengera hakurya.
baca rero bagerageza uko bashoboye bwose kugira ngo bamukurikire. Mu butumwa bwiza bwa Yohana mu gice cya 6 ijambo ry'Imana ritubwira ngo ku murongo wa 24 ngo nuko iryo shengero ribonye ko Yesu atari hari n'abigishwa biwe nabo ari uko ngo rija muri ayo mato, naryo rijabuka i Kaperinaumu rirondera Yesu. Bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati, mwigisha waje ino ryari? Murumva yuko bamurondeye kugeza aho bafata n'amato bakipakiza bakagenda kumurondera. Bamubonye baca bamubaza iki kibazo bati, mwigisha waje ino ryari? Ni nkuko bavuga bati, nukuvuga twari twakurondeye hose kuko twari tukunyotewe. Twari tukunyotewe, none wageze ino ryari ko twari twakubuze? Yesu mu kubishura yavuze ati, nukuri ndababwire, ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Urumva rero ntibamuronderera ikindi, bamuronderera kunezerwa ati ejo bundi yaraduhaye imitsima turarya turamererwa neza turahaga, n'ubu reka tumurondera. N'uyu munsi hariho abipfuza gushika mu bihe vya Noeli kuko bazi yuko ari bihe mu kwibuka Yesu, mu kurondera Yesu, ariho bamererwa neza gusumba abadandaza. Muri iyi minsi wosanga bamerewe neza, arabayangayanga bagira bati umunsi mukuru wa Noeli uragahora uraza, ukuvuka kwa Yesu kuragahora kuraba, kuko niho dusohora inyama nyinshi, abatugurira ni benshi, abadandaza impuzu mu mamangazini barashiraho mbere n'ibisharizo vyo bikayangana, udutara tumeze neza kugira ngo bakwege abakiriya. Nabo rero bagaca babona ibisayangana, hari abagura ibisharizo, hari abagura amatara, hari abagura utunaturiya. Kubera iki? Kuko bibuka ivuka ya Yesu. Rero baravuga bati, Yesu turamuzi, numuzi wo kuvuka kwiwe. Mbere bagategura n'ibisharizo byo kumushima cyangwa byo kumwibuka. Iki cyari gice kimwe cy'abiyumvira yuko bamuzi, ariko mu by'ukuri ntibamuzi, bamuzi gusa kubera yuko ari umunsi, ari ibihe biyumvira ko ari igihe cyo kunezerwa, ariko ntibaba bamuzi. Ikindi gice cy'abatamuzi muri uwo mugwi nyene nabamuzi nk'ubangamiye ubuzima bwabo. Iryo jambo womengo riragumye kuritahura, ariko akarorero dushobora gutanga nkuko Yesu yamakora ibyiza igihe cyose. Igihe yari ngaha ku isi yaragaburiye abantu, agakiza abarwaye, mbere washaka n'abapfuye yarabazura. Turibuka ko yazuye Lazaro. Umunsi umwe rero yakijije umuntu yaragwaye abadayimoni, bari barananiranye, mbere ngo n'abigishwa biwe byari byabananiye gusenda abo badayimoni muri uwo muntu. Yahora ngo bamubohesha n'iminyororo, akayicagagura akayivutagura, byari byarananiranye. Uwo muntu Yesu amaze kumubona aramukiza, akankamira za mpwemu zihumanye, arabwira ati muvemwo. Nazo zimenye ko ari Yesu kandi ko afise ubwo bubasha, ziratakamba ziravuga ziti, Yesu mwana w'Imana duhuriye he? Nutwice urupfu rw'agashinyaguro. Kuko zari zizi ko Yesu afise ububasha kandi ko yashobora no kuzirungika muri Gehinomu. Mugabo ziravuga ziti, ntutwice urupfu rw'agashinyaguro, igihe cyacu kitarashika. Mbere ziratakamba ziti, turagusabye, hariya ku musozi turabona hari ingurube, turungika basi muri ziriya ngurube. Yesu arazemerera,
aravuga ati nimumuvemwo nimugende. Yesu aha b'abadayimoni kuva muri uwo muntu no kuja muri izo ngurube. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko izo ngurube zari ziragiwe ntizari nke, zashika ku bihumbi 3. ngo b'abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri za ngurube. Izo ngurube zifashwe n'abadayimoni zica zirasara, ziva kuri uwo musozi zirukanga, kandi urumva hepfo hari ikiyaga, ngo zisuka muri ca kiyaga zose zirasoma nturi, zica zirahwera. Ingurube ibihumbi 3. Reka ndababaze gatoya, uyu munsi ingurube hano mu Burundi, ingurube imwe meze neza igurwa amafaranga angahe? Gerageza wiyumvira. Ari nkamwe yoba, jewe sindabizi, mugabo ari nkamwe yoba igurwa nk'ibihumbi nk'amajana 5, ugaca ugwiza n'ibihumbi 3, wumva abo bantu bahomvye imiliyoni zingahe? Rero abantu baratangaye babonye igitangaza Yesu akoze, baravuga bati ye nigitangaza, nitwari bwabona ibintu nka bene ibi. Nico gituma rero bose benshi bace bamushengerera, bamukurikira, bifuza kumubona, na cyane cyane umwe yarakijijwe, umwe yakira wewe yagombye kuguma ari kumwe na Yesu. Ariko ku rundi ruhande bene ubutunzi, bene za ngurube ntibabona Yesu nk'umuntu w'umukiza, ntibamubonye nk'umuntu yaje gutabara, ntibamubonye nk'umuntu yagize agira agaciro, aha agaciro kanini ku buzima bw'umuntu. Ahubwo bobo babonye yuko ari umuntu yabahombeje, yaje kubahombya, kuko ingurube zabo zari nyinshi, bwari ubutunzi butari buke. Mugabo babonye ingene kijije umuntu, maze abadayimoni yirukanye bakaja muri izo ngurube zose zigapfa, barashavuye, barababara, ntibasubiye kwiyumvira ibyo umuntu yakize. Bavuga bati naveho, natuvireho, nagende, uwo aratubangamiye, abangamiye ubutunzi bwacu. Ni nkuko twovuga tuti arageramiye ubutunzi bwacu. Ntibagomba rero yuko asubira kuba muri iyo ntara. Ni naco gituma bamwirukanye. Kubera iki? Kuko babonye yuko ari umuntu abangamiye ubuzima bwabo, arabahombeje mu rudandazwa rwabo, arabahombeje ku ngurube zabo. Uyu munsi birashoboka yuko hariho igihe Yesu ashobora gukora igitangaza agakiza abantu. Mbere abantu bari baboshwe na Satani, bari baboshwe n'umugwanizi, hanyuma bakava mu vyaha vyabo. Muri ivyo vyaha barimwo, kumbure bishoboka ko hoba harimwo n'urudandazwa rwa bamwe, bigaca bituma kumbure bamwe bakijijwe bapfa muri za ngeso bahoramwo, hanyuma kumbure bamwe bagaca bashavura, kumbure bogira bati baratubangamiye. Uyu munsi ubutumwa bwiza bwovugwa, hari abantu bamwe bisutse mu ngeso mbi zonona imibiri yabo, abadandaza imibiri yabo, ugasanga bagendera mu busambanyi, bagendera mu bumaraya. Nk'igihe hokizwa nk'abantu bagendera mu maboite, icyo bita amaboite de nuit, bashika nk'ijana bagahinduka bagakizwa. Mbega aho hantu bahora baja bakarara baratamba, bakarara mu vyisoni nke, bakarara mu busambanyi, bagize bati turahindutse, turakijijwe, Yesu yadukijije, ntitukija muri ayo mazu. Mbega abadandaza bene ayo mazu hageze ahantu batakibona abo bakiriya bahora babagendera, vyogenda gute? Mbega ntibokugara? Mbega abantu bogira bati twahora tugendera mu kaboregwe, mbere twari twarahomvye, mbere twari twarahomvye, turaja mu bukene,
kuko inzoga ni inzoga zadutwaye amahera menshi. Mugabo kuva ubu turihanye ntitukigendera mu biboreza. Hakagera ahantu nk'abantu 1000 muri quartier bahora bagendera mu biboreza, bakavuga bati kuva uyu munsi turashinze ntituzokongera kunywa ibiboreza. Mbega amabare yo kugagwa yongana gute? Mbega abeneyo bobona Yesu nk'umuntu ameze ate? Ngira ngo uwo munsi bogira bati abo ni babandi bavuga Yesu, abo ni babandi bavuga yuko Yesu yabakijije. Uwo Yesu turamuzi, niwe yatumye twugara amabare yacu. Hariho rero bamwe bashobora kuba bavuga bati turazi Yesu, mugabo bakamumenya nk'umeze gute, nk'ubangamiye ubuzima bwabo. Kubera iki? Kubera yuko hariho ibintu vy'umunezero w'iyi si baba batakironse, kubera yuko habaye ihinduka mu buzima bw'abandi bantu. Imana idufashe cyane kugira ngo tumenye mu vy'ukuri muri iyi minsi uwo Yesu duhimbaza uwo ari we. Hariho rero abantu biyumvira ngo Yesu baramuzi ariko mu vy'ukuri batamuzi, mbere washaka batanagendera muri bene ivyo byose namaze kuvuga. Washaka no kuba barasomye Bibiliya, basoma Bibiliya. Washaka bama bagendera no mu nsengero, bama bari mu rusengero uko umunsi w'Imana uje, bagashobora kuvuga bati Yesu turamuzi, ariko ugasanga bamuzi mu majambo gusa, nka kwa kundi kw'abayuda bari bamuzi, kuko bavuga bati mbega uwo Yesu ariko aravuga gutyo, uwo yigisha gutyo, akavuga ngo ni umwana w'Imana, akavuga ngo ni Kristo, akavuga ngo ni umukiza. Ivyo nivyo? Ivyo sivyo, kuko uwo turamuzi. None Yesu si mwene Yosefu, si umwana wa mubaji, nyina wiwe none si Mariya? Bakavuga bati bene wabo si Yakobo na Yohana n'ayandi mazina. Bakavuga bati bashiki biwe ntitubazi, ntibubatse muri zingo za bene wacu ngaha hafi. Abo rero nabiyumvira ngo barazi Yesu, ariko ntibari bamuzi namba, kuko n'igihe bavuga ngo ni umwana wa mubaji bamubona mu buryo bw'umubiri, ariko siko byari biri, kuko Yesu ntiyari umwana wa Yosefu, yari umwana w'Imana. Hahirwa rero abamuzi nk'umwana w'Imana, abamuzi nk'umukiza. Ikibabaje nuko yaje mu biwe, mugabo biwe ntibamwakiriye. Ijambo ry'Imana rirabitubwira muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 10, aho havuga ngo yari mwisi kandi si yarimwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. N'uyu munsi Yesu yaraje, n'uyu munsi turamuhimbaza, n'uyu munsi baramuririmba. Harabiyumvira ngo baramuzi, yaje muri iyi si, mugabo abisi ntibamuzi. Icyatumye batamumenya ni kuko batamwakiriye. Umurongo wa 11 uvuga ngo yajiwe, ariko abiwe, abo yaremye aribo twebwe, ngo ntibamwakiriye. Nico gituma batamuzi. None nimba batamuzi, hariho ikintu gikwiye nuko bakwiye kumumenya. Hariho rero umugwi ugira kabiri, ariwo twagira ngo duhave turangirizako. N'umugwi w'abazi Yesu vy'ukuri, atarabiyumvira ko bamuzi, atarabiyumvira ko ari mwene Yosefu, atarabiyumvira gusa ko ari mwene Mariya, ariko nabamuzi kuko bamwakiriye. Iryo jambo ry'Imana dusomye muri Yohana igice ca mbere, ugiye ku murongo wa 12 havuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Ngo abo ntibabyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri
cyangwa no kwipfuza k'umugabo, ariko babyawe n'Imana. Nguwo rero umugwi nyawo w'abazi Yesu by'ukuri, atarabiyumvira yuko bamuzi kandi batamuzi. Uwamwakiriye akavuga ati Yesu, jewe ndazi yuko uri umukiza kandi ndizeye yuko waje gukiza ibyaha byanje kugira ngo donke ubugingo buzohoraho, ubugingo budashira. Akamwemera, akamwakira, akamwizera, hanyuma agasaba imbabazi, agasaba ikigongwe, akemera ko Yesu yamupfiriye ku musaraba kubw'ibyaha byiwe, akemera kozwa n'amaraso yiwe. Nguwo rero uwamaze kumumenya, nguwo rero uwamaze kumenya Yesu by'ukuri. Hari inyungu nyinshi kubamaze kumenya, kwakira no kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Twagira ngo turangirize kuri aya majambo aboneka mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Maraki, igitabo ca nyuma cyo mu isezerano rya kera. Muri Maraki igice ca 4 ku murongo wa mbere dusomye tukageza ku murongo wa 2 havuga ngo, eheraba umunsi uraje wakanyitanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobibishingwe, kandi uwo munsi ugiruze uzobatongora. Nikuhoraho nye n'ingabo avuze, nta n'agashitsi cyangwa agashami uzobasigarana. Umurongo wa 2 uvuga ngo, ariko mweho abubaha izina ryanje, haleluya, ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Iryo zuba ry'ubugororotsi ni Yesu wenyine ubwiwe, niwe azoza kubamwubashe bakamwakira, azobarasira bagendere mu muco w'ubugingo. Ngo ariko ngo inkozi z'ibibi n'abibone bose abo ngo uwo munsi azozirako uzobatongora. Bizoba bibabaje kubatamwakiriye, ariko abamwakiriye akaba yarabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, azoza abarasire, arongere kubakiza, abakiza bakura muri iyi mibabaro yo muri iyi si, aho bazobana nawe ibihe bitazoshira. Ngubwo uburyo bwiza bwo kumenya umwami Yesu, ngubwo uburyo bwiza bwo kumenya Noweli. Mu kwibuka rero no guhimbaza ivuka rya Yesu muri iyi minsi cyangwa mbere uyu munsi, ikibazo ni ca kindi, uri mu mugwi uwuhe? Uri muri wa mugwi wa mbere wabiyumvira ko Yesu bamuzi kandi batamuzi? Hariho ukundi kuntu bamuzi kandi kutariko. Wiyumvira ko umuzi kandi utaramumenya, canke uramuzi by'ukuri? Nambukiri mu mugwi wa mbere wabiyumvira yuko bamuzi mugabo bataramumenya, wabamubona ahubwo yuko bangamiye ubuzima bwabo kubera inyungu zo muri iyi si zitagira akamaro, zizohava zibajana mu muriro udahera. No kugira inama yuko uyu munsi nyene ucumvira ijambo ko wohindura, ko wohinduka maze ukamwakira, niho woba umumenye by'ukuri. Kandi umaze kumwakira aguha ububasha bwo gucika umwana w'Imana kandi ukaronka ubugingo budashira. Ndakwifurije kwiyumvira kuri iri jambo no gufata ingingo asanga utari bwayifate, kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, kandi Kristo Yesu ariteguye kugukiza. Imana iguhezagire. Dusenga Imana. Urakoze Mana kuri Imana igira neza, urakoze bwirukiro utwibukije yuko muri iyi minsi mu gihe twiyumvira cyangwa twibuka ivuka ry'umwana wawe Yesu Kristo ryabaye kera, ko tutakwiye kuryibuka gusa nk'ibintu byo kwinezereza mu bugingo bwacu, ariko ko dukwiye kumumenya mu mitima yacu. Ndasabiye abo bose bamwakiriye,
abo bose bamumenye, kugira ngo ubahe kubandanya no kuramiriza bahimbaza uwo munsi, na cyane cyane bongerwa inkomezi mu mitima yabo, kugira ngo igihe uzogarukira Yesu uzusange biteguye. Nuko urakoze kubwira ijambo, maze icubahiro kibi cyawe mu mitima yacu, kuko uhindura imitima yacu ikagukunda kandi ikakwemera. Nkaba ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, amen. Imana ibahezagire mwese. Nongeye kubifuriza Noweli nziza n'umwaka musha muhire w'ibihumbi 2025, uzubabere umwaka w'imigisha. Mwari kumwe na mwene so Pasteur Sibomana Emmanuel. Yesu abahezagire.